Amahoro abane namwe mwese abari mwijuru namwe muri mwisi, ndabifurije kugubwa neza. Ikaze mu kiganiro Imirindi, ijwi mwumva ni Rukundo. Uyu munsi ndabereka neza ibimenyetso vyerekana ijuru iryo ari ryo naho riherereye, kugira ngo ubimenye kandi ubitahure. Rero uyu munsi ndakoresha ivyamwa mu kubereka ko ari ijuru turimwo hano iwacu, naho ryahinduriwe izina rikitwa Afrika. Ni izina rigira inshuro irenga ya 11, kuko uyu mugabane wahinduriwe amazina inshuro nyinshi. Rero uyu munsi turakoresha Bibiliya. Mwihangane ku batayemera, ndabizi abatari bakeya muri kino gihe ntibayikunda, ntibayemera bitewe no kutamenya amakuru harimwo kandi n'ibanga ryo guhisha no kunyegeza vyinshi biri muri kino gitabo. Ikaze rero dusome muri uyu murongo wanditswe hano. Kuvayo 19 umurongo wa 3. Mose aduze aho umwami ari, Uhoraho amubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi, atuku abe ari kubarira ab'inzu ya Yakobo, ubwire ab'Isirayeli uti, mwarabonye ivyo yakoreye abanyegiputa, n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyari. Aho Uhoraho ari rero hameze gutya, hateye gutya. Ni igihugu, sahantu mu kirere, sahantu hari mu miyaga gusa, ahubwo ni igihugu ciza. Reka dusome iyi mirongo iri hano kugira ngo navyo biguhe kumenya iki gihugu umuremyi w'isi n'ijuru abamwo, arimwo, uko giteye nuko kimeze, kuko gifise ibimenyetso vyiza usanzwe uzi canke utari bwamenye, ariko utangura kumenya kuva uyu munsi. Igitabo cyo gusubira mu vyagezwe ibice 8 umurongo w'7 haranditse hatya: kuko Uhoraho umwami wanyu abajanye mu gihugu ciza, ni igihugu kirimwo imigezi n'amariba n'amasoko, vyatobotse mu myonga no ku misozi. Umurongo w'8, ni igihugu kibamwo ingano na sayiri n'imizabibu n'imisukoni n'amakomamanga, ni igihugu kibamwo imyelayo n'ubuki. Umurongo w'9, ni igihugu muzokenukiramwo ivyo kurya, ntimugire ico mugikeneramwo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Nk'uko natanguye ndabivuga rero, ibi vyamwa mubona hano ni amakomamanga. Nivyo dusomye mu gitabo co gusubira mu vyagezwe ibice 8 n'umurongo waho 8. Rero raba bino vyamwa uko bimeze, niba utarubizi bimenye, niba utaruzi izina ryavyo nuko vyitwa. Ibi ni ivyamwa vyiza, ivyamwa biryoshe, bifise akamaro uhereye ku mbuto zavyo zirimwo indani hano, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro. Kandi imbuto nizo zirimwo umutobe ushobora kwihereza ukarya, ukanywa, ukagubwa neza. Izi mbuto rero nizo ushira mu kanwa ugahekenya, ukamira. Hanyuma kandi n'amashishwa y'ibi vyamwa, ibi vyamwa mubona navyo ni umuti. Amashishwa yavyo ku bagwayi ba malaria n'abagwaye mu nda, muraza kubisoma ku Muntu TV kuri YouTube. Raba aya n'amapera, navyo ni ivyamwa vyiza kandi biryoshe, nabwo nyene bifise ico bimaze cyane
amababi y'amapera kandi ni umuti ukomeye cyane uvura umubiri uhereye mu nda kugeza ku rukoba. Mwihere amaso murabe ibyiza. Iki giti mu ndimi z'amahanga bacita rosemary. Hano ndakwereka ipapayi, urayibona ngiyi hano, nayo ni icamwa ciza. Iyi iracari ntoya ntirama. Hano ndakwereka umucungwe, nawo uracari mutoya nturama. Rero ibi ni vyiza vyo mwijuru. Reka ndakwereke kandi urabe, iri ni ishugwe ryo mu bwoko bw'irose, iryo bita ngo ni hibiscus mu ndimi z'amahanga. Naryo ushobora kurishusha ukanywa icayi caryo, ni umuti ukomeye cyane. Ndakubwira mu ncamake kuko byinshi iyo ugiye muri kimwe ku kindi niho ubibona. Itegereze, iki ni igitoki, ico twita ngo ni akamaramasenge. Rero ibi ni bimwe mu byiza byo mwijuru. Nk'uko mubizi, hariho aho udashobora gusanga ibi byiza, cyane cyane mu bihugu bigizwe n'ubugaragwa, kuko ari imigabane yahawe abandi itahawe abana b'umuremyi w'isi n'ijuru. Abana b'umuremyi w'isi n'ijuru bahawe ubutaka bwiza bumera burimwo ivyamwa by'ubwoko butandukanye nk'uko twabisomye. Hakaba harimwo kandi n'amabuye y'agaciro ashobora kuvamwo imiringa n'ibindi bikoresho bitandukanye. Tubandanye ndakwereke ibyiza byo mwijuru. Aha urabona ibitoki. Ibitoki ubona ni mu gisagara, ni mu gisagara hano, ariko kandi urabona yuko bihaba neza kandi bikama ku buryo udashobora kugira inzara ubifise iwawe. Naho haba hato urashiraho igitoki ugatera kandi kikama, ibyo urya ugakenuka ugakira inzara. Tubandanya gatoya. Iyi ni piripiri. Ipiripiri murayibona, ni kimwe mu bimenyetso byerekana ijuru. Piripiri hari abayikunda kandi iraryoha, igira n'ikimara mu mubiri uwayihereje. Ndiko ndabereka ibyiza n'ibimenyetso biranga ijuru, kuko abatazi ijuru ko ribamwo ivyamwa n'indya zitandukanye murabimenya kuri uyu munsi mubishize ku mutima kubw'ivyagezwe kubw'igitabo. Ihera ijisho ibitoki byo mwijuru ngibi, ivyo utera ata kindi usabwe. Urabona ibitoki ngibi aho biteye ni hano, kandi nta byinshi bihari. Reka nkwereke gatoya. Raba inkoko, urazibonye? Iki ni ikimenyetso kimwe kikwereka ijuru iryari ryo ririmwo n'inyama. Inyama, izi ni inyama zo mwijuru. Ikimenyetso kigira kabiri kikwereka ijuru iryari ryo. Okay, tubandanya gatoya. Iyi ni papayi, ivyamwa byo mwijuru. Rero kuri papayi ndakwibutse yuko iyo ubwayo irimwo imbuto imbere, indani muri yo irimwo imbuto. Hama ipapayi nanyo urabona ko iteye atakindi isabwe canke igusavye. Ni ikimenyetso kikwereka ko mwijuru harimbuka haramera, uratera ivyamwa bikaza neza. Muri aya mapapayi rero harimwo umuti uhereye kuri amapapayi ubwayo n'imbuto zirimwo indani. Reka ndakwereke iki camwa, iki bacita igishayoti mu ndimi z'amahanga. Naco ni icamwa ciza ushobora kurya uko nyene ugihekenya ari kibisi canke ukagiteka
mu biharage kiba kiryoshe cyane. Rero iyi papayi mubona hano, iki ni cya gishayo tunababwira, mwibuke ko ari uko gisa, ari uko kimeze, hajya kiba cyamaze kwera cyane. Hari igihe kimera nk'ikiboze mugabo hajya kiracakomeye impande zindi. Aya mababi y'ipapayi rero ni umuti ukomeye cyane, harimwo umuti ushobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimwo na kansere yo mu muhogo, aho ufata iri babi ukarishusha, hanyuma umuti uvuyemwo amazi ugaca uyashira mu gikoresho ukabika, ukaza uranywa buke buke witonze, unywa ibigundu bibiri ku munsi, 2 mu gitondo, 2 saa sita no mwijoro, hanyuma ukumva uriko uramererwa neza. Aha rero ni mwijuru, murahabonye. Abatazi ijuru uko rimeze, ndabatembereje, ndaberetse ibyiza bimwe mu biba mwijuru. Mwijuru hasa neza, haba hariyo n'amashugwe, murayabonye. Amashugwe naya nayo nyene arafise akamaro kayo. Ikindi gihe dushoboye kumenya akamaro k'amashugwe bizoba ari sawa. Nzoshobora kuronka kanya nze ndabaganirize, ndababwire akamaro k'amashugwe. Hari muri iki cigwa giciye mu buryo bw'ikiganiro hano ku Muntu TV, nariko ndabayagira ndabereka ijuru iryo ari ryo n'ivyiza biriranga ku batarizi. Nizere neza ko ubisomye mu gitabo ca Bibiliya, aho twasomye tukabona yuko abana bo muremyi w'isi n'ijuru bavuye muri Egiputa bagenda iyo umuremyi ari, yabazanye yari. Rero aho umuremyi ari ni muri kino gice hano ndaberetse habarizwa ibi vyamwa ndabibutse yuko atari ahantu hose biba. Aha wabonye ni muci, izuba riraka, ariko kandi urabona ko bitotahaye. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe nanje Rukundo, naho ubutaha, bye.